Inshuti bakunze ibijwi rya Amerika ndabaramukije kandi ndabipfurije ikaze mu kiganiro VOA Amerika muri ndwi. Ni ikiganiro gishimikira ku makuru akomeye aba yaranze Amerika mu ndwi turiko turasozera icuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Jodiane Nirinahazwe. Kuri uyu wa kabiri sentare y'abanyagihugu jury ku rwego rw'igihugu isasira intahe muri reta New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika yaremeje ko Donald Trump yahoze ari prezida wa Amerika yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina umupfasoni yitwa Jean Carroll. Abacamanza basasa muri iyo sentare bose bemeje kandi ko Trump yatesheje agaciro Jean Carroll mu kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe ko ivyagirije vya Carroll ari rementanya ryuzuye ubutekamutwe n'ibinyoma. Ibi Trump yavyanditse ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka w'2022. Sentare y'abanyagihugu isasa i New York yategetse Trump kwishura Jean Carroll imiliyoni 5 z'amadolari nk'indishi y'akababaro. Abagize iyo sentare bakimara gusoma ingingo bafashe uwo mupfasoni yagumbiriye abamuburanira asohoka habereye urubanza yishimye cyane mu rusaku rwinshi. Abamenyeshamakuru bari New York gukurikirana urubanza rwa Jean Carroll babajije uwunganira mu mategeko uwo mukenyezi yigeze kuba umwanditsi w'umenyeshamakuru uko bakiriye ivyavuye mu rubanza n'akamwemwe ku munwa asubiza agira ati turishimye murakoze cyane. Mwitangazo yasohoye inyuma y'urubanza Jean Carroll yavuze ko intsinzi yiwe ari abagore benshi babaye mu kababaro kwera batigeze batunganirizwa ivyo babayemwo ngo bifatwe nk'ukuri gukarishe. I'm filing this lawsuit not just for myself but for every woman in America who's been grabbed, groped, harassed. Jean Carroll avuga ko Trump yamuhohoteye mu 1996 ariko ateba kubivuga ku gutinya ikibi yo mukorera yihetse inyuma y'igikenye ciwe abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi yitangurije ubwiwe bwite. Trump yanditse ko ivyo Carroll avuga ari rementanya. Nukuri kose uyu mugore simuzi. Uru rubanza ruteye isoni. Ndabifata nko guhiga umuvubyi wabujije imvura kuko. Donald Trump ntigeze yitabira urubanza rwiwe rwamaze indwi zibiri gusa muri video yarungikiye abagize sentare y'abanyagihugu ikorera muri reta ya New York bakaraba mu ndwi heze yagize ati She's accusing me of rape, a woman that I have no idea who she is. Anshinja kumufata ku ngufu. Uriya mugore simuzi. Kunshinja kumufata ku ngufu ni ibirego bibi kandi binyanduza. Umupfasoni Jean Carroll mu kurega Trump yamwagirije ko yamufashe ku nguvu. Sentare y'abanyagihugu ku rwego rw'igihugu ikora muri leta New York yaranse ivyagirije ariko yemeza ko yamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina. Jo Takopina aburanira Trump ari nawe yaramuhagarariye mu rubanza rwabereye New York inyuma yarwo yabwiye abamenyeshamakuru ko bazokunguruza urubanza yise ko rwuzuye ukwihindukiza mu ijambo ko abari bashashe mu ntahe. This was a rape claim. It was a rape case all along and the jury rejected that but made all the findings. So urugwaro rubanza go gufata ku nguvu rwari rubanza go gufata ku nguvu kuva mu ntango kandi ubutungane bwarabyanse abacamanza baravyanka ariko uravye ivyemejwe tuzokunguruza ariko baranse ivyagirije byo gufata ku nguvu yari yaremeje ko ari bijanye no gufata ku nguvu ntivyoroshe ariko turabandanya. Umupfasoni Jean Carroll w'imyaka 79 avuga ko ivyaha yagiriza Trump w'imyaka 76 vyose yabikoze mu 1996. Icaha cagiriye Trump ntikiri mu vyotuma afungwa kubera urubanza rwari urw'imboneza mubano naho rutomupfungisha ruje kwiyongera ku zindi manza afise mu butungane muri zo harimwo ubwo yagirizwamwo dossier yo kwica amategeko agenga amatora. Uru rubanza rushobora kuzoburanishwa mu mwaka uza wa 2024. Abasesanguzi bagasanga uko biri kose izi manza zimucafuriza izina mu gihe yavuze ko yipfuza kuzosubira kwitoza mu kibanza ca prezida wa Amerika mu mwaka uza ku ruhande rw'aba Republican.
Nshuti zacu aha niho ikiganiro VOA ndwi muri Amerika kigarukiye. Ndabashimiye ko mwabanye natwe, mwari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe. Mubandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika zitandukanye mu Kirundi no mu Kinyarwanda, haba ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye. Naho ubutaha.